hewe ibi bintu sibyo muza munsanga ndiko ndinywera agafana inzira zose ntizinanirana. Yes. Uca mu nzira zose igibonye idashika ti abandone ugacufata yindi idashika ti abandone ushitse rija kwa Yesu za kwa shetani wazihebye mukama ucurangurura n'ijwi rirenga ugacushika yes nakonyene kubereka Yesu kwigana ijwi ryo mu mama. Uyu mama ndamukunda kandi jewe nabihisemwo maze kumva yuko akizwe n'amagara. Yes. Kandi hari ukuntu ahora dutwenza cyane muri Ninde. Je nakuze ndayumva Ninde mbwa ndavuga ati none uyu mama ko akizwe n'amagara vraiment. Yes. Bitendekaye. Batara kanagunda ngo ndeka ninere. Ako kantu rero shana kidumu yaragasubiyemo karanga ndase ndamubesheye Ildephonse no yagatoye Ildephonse yaragatoye nawene umenga ndamurusha akantu gatoye. Imigisha n'imihezagiro bibatwike, imigisha n'imihezagiro bibuzure bakonze namwe mwese mudangeshimye gukukirana ibiganiro vya ASS Studio TV. Yes, dutangura tubaramutsa cyane tubaha n'ikaze mu biganiro by'ino munsi. Aho na cyane uno munsi nkuko muvuze kubyumva muri kumwe nanje Maniti Boy kuri micro. Nyuma ya kamera naho nkuko musanzwe mumenyereye ni wa mujenyene wanyu Steve adahengeshanya kubikora neza kugira amajwi n'amasanamu bishishikare ko bashikira bimeze neza. Ego no munsi rero tubaye ikaze dutangura tubashimira kandi ko mudahengeshanya kudukurikirana tubakengurukira cyane ku rukundo rwinshi mudahengeshanya kutwereka cyane mu kudushigikira eka mu kugira icyo muvuze ku biganiro byacu byose turabibashimiye cyane. Tubaha n'ikaze ku kiganiro cy'uno munsi aho twavuga ati turi kumwe n'umutumire adasanzwe amenyerewe ngaha kuri AS Studio TV. Turabaha ikaze. Murakoze cyane. Ego. Turabaramugize cyane n'ikaze ryinshi kuri AS Studio TV. Ndabaramukije nanje kuri AS Studio TV. Yes. Ndababwira ati ndabakunda cyane. Ego ni iby'agaciro turanezerewe no kubakira karibu muri sanze. Urabona ko mwanya nakiriye na neza. Ahubwo ahantu ni sawa. Muri sanze kabisa ni mugwaruka nkanyu mu bajene n'ikiganiro cyiza cyane twizere ko kiza kugenda neza mu mwanya wose tugiye kumarana ngaha. Basha nanjye ndabihamya. Ego ni kuva muri the free show tudatevye tugusabe gato uramutse bari kubadukurikirana ndetse unabidondore bashe kumenya uriwe nk'umutumire wacu. Abantu benshi ndazi muranzi cyane. Yes. Nitwa Sukari. Sukari Le Comedien ushatse umpamagara ambassadeur. Yes. Ushatse uzompamagara melody, uzompamagara Feziendo. Yes. Ariko izina riko rahitinga cyane ubuye ni Sukari Le Comedien. Sukari Le Comedien. Utibagiye gutanguza engineer. Sigura engineer Sukari Le Comedien. Ego. Nuko kabisa. Nka engineer Sukari Le Comedien nta kantu nka gato iyo yaduteguriye uvuga ati akano kakiza bakunze AS Studio TV kugira abashe kumenya uwo ndiwe na cyane mu muga wanje wo gutwenza abantu. Okay, merci beaucoup. Akano je no kwakiza abantu bebasha numva. Ninavuga abantu barabakera nzoba nibye. Ninavuga ngo urakapu. Kazobara kibanje mu gasako. Gusa reka numve reka nkoraka. Reka nkubite mu ntara ya Gitega gatoya. ariko mukama wanje hewe ibi bintu sibyo muza munsanga ndiko ndinywera agafana ako nibaza kahagice. Sukari Le Comedien. Je niho nibere. Ibi none izo mpano nk'izo wavuga ko wazikuye he? Bo musanzwe bavuga ngo birarondegwa. Birarondegwa. Kandi kugira birondegwe. Yes. Ushamwe ingufu nyinshi ugaheba bimwe ukagira umwanya kabisa kuvuga ati ngira nkora iki iye. Sawa. Kuko inzira zose ntizinanirana. Yes. Uca mu nzira zose igibonye idashika ti abandone ugacufata yindi idashika ti abandone ushitse rija kwa Yesu za kwa shetani wazihebye mukama ucurangurura n'ijwi rirenga ugacushika. Yes nakonyene
yani ndabona no munsi tuzakuba ingorane oya ahahiye ko kicambo cyo buraho ariko ikibazo kimwe nshaka kukubaza kubera ko yahisemo kwigana ijwi ry'uwo mumama uyu mumama ndamukunda kandi jewe nabihisemwo maze kumva yuko akizwe n'amagara kandi hari ukuntu ahora dutwenza cyane muri Ninde je nakuze ndayumva Ninde mbwa ndavuga ati none uyu mumama ko akizwe n'amagara vraiment bitaendegaye batara kanagunda ngo ndeka ninere ako kantu rero shana kidumu yaragasubiyemwo karanga sindamubesheye Ildephonse no yagatoye Ildephonse yaragatoye nawene umenga ndamurusha akantu gatoye ako kantu jewe ndakavuga neza kavuge none twumve ko Ildephonse uba umusuvyi none ukumvise none yakabwiye kidumu yamubwiye ngo yavuze ngo ndeka ninere ngura yakuru yatware mugabo sinzi abatanga amanota umenga nuko nyene mugaje ngo baninyotega abantu urazi ko tunyotegwa cyane nta kibazo cyane tunabashimira cyane n'ikaze ryinshi dutangura n'ikiganiro twavuga yuko ari ikiganiro nyezina kiberekeye cyane muri The Free Show ego nk'ikibazo ca mbere kuba muri The Free Show twovuga ati byaje gute The Free Show yo ari ivy'iwanyu canke n'umuntu yoba yarabatoye atireka aba bajene ndabazane muri The Free Show kugira babashe kugaragaza impano yabo The Free Show ni channel nziza kandi nkunda sawa kandi channel iriko video ziwanje nyinshi The Free Show si jewe jenyene naho ndi ngaha ndi jenyene The Free Show hariho bita mabuja hariho bita kajagari sawa na jewe Sukari urumva jewe turi abantu batatu sawa na kameramani wa kane hariho n'undi mwana yitwa Nathan umwana kenshi barakunda kumubona ndamuhetse ku ifoto wa gatanu kana we ni yakinye aragitinga neza ashaka ko muteruye gutya uvuga ati egera inyuma mwegeze inyuma ujya mwana yamanze yawe ngo ngo yosanga arashizemo akantu kabisa natwe tukavuga ati aka kantu ashizemo nakubwiye sawa yego hama turabantu babakinyi batatu sawa kandi turavyishimira kandi turabikora neza hama kuba wabajije ati none iyi channel ni iwanyu canke n'umuntu yabatoye sawa canke si iwacu kandi si umuntu yadutoye oya gusa niyo dushirako ibikorwa tuba twakoze irafise umuntu abishirako kandi ari we anayikontrola akayiraba kubera wewe araduha support yo kuvuga ati ibikoresho none mwebwe gashaka hako mwicara ni nkuko namwe mwobona nicaye mugavuga ati we ko nabonye uzi kuje inyuma ya kamera ingo uburangiriye kamera ngaha ndaguhe support nawe uburamenyera na kamera rero natwe aradufata mu mugongo akavuga ati mwebwe ni mube ngaho mukora ibi nibi nta kibazo hama nyene tugakora yego ama mugerageje kuraba imbere yo kuja muri The Free Show n'ubu muri The Free Show hoba hariho akarusho cyane cyane kugaragaza impano zayo akarusho tuvuga nka jewe natanguye muri 2007 mbo maze gutangwa muri 2007 ndagenda ndagira nte donc umuntu arahura n'amasirago menshi kugira ngo ubone umuntu arinze ashaka kugwego kugura ifanta bara yarasiragorinze tena sana akavuga ati ibi bintu vraiment ni njyankuge mboje no muri 2012 nagiye muri Primusique mu ntara ya Muramvya ico gihe iheze mbonye yuko ntagiye gushika aho nipfuza naciye manza nsembera mu gihugu kibaye cy'u Rwanda hama bamaze kwicisha kuri RTNB abantu banzi nibo baronderaho ndi no kuri TV kuri Facebook bakavuga ati ebana we twora kubona kuri RTNB uri hehe nande hari nkavuga ati respect ntaje byo nakoze biramaze haya 2012 je narayikozemwo ibintu byinshi kabisa umuziki ibiki ariko aho ngeze ubu uye ndavuga ati ndafise ico nungutse ndi muri The Free Show kuko ndafise le public ndafise abantu benshi bankurikirana
baba bari mu mahanga abari ngaha Yes. abari mu ntara za ruguru kuko feedback ziranza ko kandi ari nziza cyane. Yes. Eh, Kuva muri The Free Show. yego Ego. Tubandanije n'ikiganiro cyacu. Hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndafise impano yo gutwenza ariko simbona ukuntu novyerekana. Ego. Nk'ubu urabona yuko hoba hageze yuko hagira ikintu mufasha kugira nawe ashobore kwerekana iyo mpano yiwe. ubunye tuko turavugana Ego. ndafise ikintu mufasha. So kuvuga donc gufasha ikintu umuntu. Yes. So kuvuga ngo umufashe lo materiel canke moyen. Yes. Oya. Donc umuntu agufashije ni umuntu akunguye ivyiyumviro. Akubwira ati ikiye dugu kugenda ha kora ibi nibi. Yes. Nande ibisigaye byose nubusa. Kwe. Kumazo kuyumvira haguha amahera aguha ibiki ariko atacyumviro na kimwe ariko arakungura mu mutwe. Yes. Ntazo bariko aragufasha. Kuvuga wowe uvuga ati gikuru ni cyumviro. Ni icyumviro. Eh. Nk'ubu nkawe urashobora kubona nabonye waragiye kuri channel kuri The Free Show Yep. kandi sindi sira ariko ndazi neza ko wagize subscribe Yes. kandi nanje kuri AS TV Yes. ntegeza kugira subscribe Yes. kandi ntegeza gusharinga Yes. n'abagenzi abo bita aba diaspora mugaje sindabita aba diaspora. Yes. Oya. Donc diaspora ni izina ririko rakoreshwa kutariko ngaha muri industry canke muri generation y'ubu. Kubwa wo mu diaspora no muke. Umu diaspora. Umu diaspora je ndamufata nk'umuntu nyene no hava nsanga ndamuvuze na nabi imbere. Yes. Kuko iyo wumvise umu diaspora uzawumva ngo abajene ngo umukobwa dukundanye ngo yatwawe n'umu diaspora. Yes. Uzawumva ngo ibiye byakozwe n'aba diaspora. Donc aba diaspora turabe ibintu baza babitirira tukaca tuvuga ngo aba diaspora n'abantu bagiye umuryango ngo abumwe ngo gatukisha umuryango ariko we yaritukisha umaze kuza mu diaspora wewe wenyene ugaca ukora ibintu nye bitaroranye ngo mu diaspora iki urumva biba byanse mugabo diaspora tuzi yuko ari umuntu aba w'umuvamahanga mugabo agarutse mu gihugu cy'u Burundi natare ciwiwe. Yes. Kuva muri The Free Show murakinye comedy canke muragaragaje impano zanyu. Ego abakoresha imbuga ngurukana bumenyi barazibonye impano zanyu baragize ico bazivuze ko nk'abakinyi canke nka wewe nk'umukomedi ihangiro twovuga ati wari ufise ava ugitangura gukina ubu ryo ryaramaze gushika canke uracarindiriye? Novuga ngo ntirirashika kuko nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Yes. Jewe ndibuka ndi kumwe na Kukeyi muri 2007 kuko Kukeyi twarakinanye burya filme. Kukeyi kandi nawe ndamushima cyane kuko kenshi twaraganira twagenda gukina mu mugwi witwa Firdaus wo mu Buyenzi. Yes. Kujya gatatu mugabo tugataha ino muri Nord. Yes. Mugabo tukaza tuganira Kukeyi nyene ari yambwira ati jewe nanje ndi muririmbyi nasohoye indirimbo kuno ndabwira ati bana respect kweri. Akaza aranganiriza ndamuganiza mbona igihe yari yaragiye hanze Kukeyi twaravugana n'igihe yaza twaravugana. Yes. Kandi ubu Kukeyi turavugana. No kuvuga yuko ibintu byo kuvuga ati ihangiro. Yes. Sindarironka neza kuko je ndagifuza kuko ihangiro y'umuntu iyo agiye kurima irifo yuko yimbura akagira rekote nziza abantu nabo bakasabana bagasangira. Yes. Kubwa uvuga ati ntirirashika. Oya ntirirashika. Ubona aho babura iki kugira ihangiro ryawe rishike? Kugira ihangiro ry'wanje rishike. Yes. harabura nk'icakane. Donc nk'ubu ndabona yuko noba mfise basi nka de kwe karanefu kugira nkwize 5. Sawa. Ugereranije kuraba uruhara runini uvuga ati go rusigaye iwawe canke mu bandi bantu? Uruhara runini rusigaye mu kuboko kw'abantu kandi uruhara rundi rusigaye kuri jewe kuko sinovuga ngo jewe ngo narahejeje oya ni bya bene nakubwira nyene. Donc abo bantu nibavuga feedback zabo nkabona zimaze neza ndashaka kuvuga ati ibi bintu ko bimeze ko babo bimeze neza ni neza reka shemwa kabiki
Yes. neza gushama kabijya reka ce nshiramwo code. Yes. Iyo code ni kakandi umuntu avuga ni nka kakandi ukaza wumva ti hewe. Yes. Izi ngurube zawe zatanguye kuja kona imirima y'abandi. Mbega mwe mudasoto y'abantu ntimwobabana. Akana gasize kuri Facebook ryari. Donc kariho no kuri page yanje yo kuri Facebook yitwa Nzowe TV. Kandi ndafise abantu kuri Nzowe TV, ndafise abantu vraiment. Baragukurikirana cyane. Ndafise umenga nka dika mu meza ngahe ashika nkinda. Yes. Urumva ni ibintu byiza cyane bibonekana yuko ibikorwa byawe bikundwa n'abantu kandi banabyishimira. Ndagushira ko gusa rero hari ibintu usanga umuntu biza biramugora kugira ngo abandanye gutera intambwe. Ni mpaka turonke umufuko. Nkaje nambaye impuzu tajya n'umufuko. Kweli? Yego, shakura. Hari umufuko ubonako. Umufuko mvuga n'amafaranga. Vuga amafaranga abonetse ngaha ndashaka kuvuga ati ngira ntore ikintu ngira ukundi. Sawa. Nico bavuga yuko kiri mu bintu biriko biratuma mu ntambamye ziriko ziratuma muri atera imbere. None nk'ubuye urazi impamvu abantu baturusha ibintu nk'abazungu cyangwa ugasanga abandi bariko bakora ibintu byiza. Yes. Bitagase gose. Usanga umuntu afise kamera n'umuntu bakorana ngaho hoye avyutse mu gitondo yanzozi yiwe avyuka gikora. Yes. Mugati webwe turahangayika iki reka niruke kuri aka kazi nkora ibiyiye ndonda amafaranga reka nje kurondera kamera ibana kamera size rutayizanye karabaye. Yes. Ucikota kabiri. Aro. Mugabo nkaje mfise kamera ngaho mvuga ati ndafise kamera umwaka woza guhera ngera hariya mu bicu. Sawa. Kuko byinshi genda bifise byanditse byinshi iki byose ndabifise. Ati ni kamera y'iki gikorwa mwanya ubu shase gukina ushovuga ati ucu uyikora dukine. Hari n'umuntu avuga ngo agushize muri management. Yes. Ugasanga iyo management yagushizemwo uja gukinira mu Gatunguru uja gukinira mu Kamenge. Yes. Uja gukinira donc ushaka gutera imbere gose ntuja gukinira hajya ahantu hari movement. Yes. Ugenda muri ajya makasi atekanye atanu umwana aza gusohoka swataraje aje ariko ngo baje kurorera hari abantu amakati rimwe abana bagongera. Yes. N'abantu bakuze. Yes. Ukasanga inyuma ya kamera ugabona barayinaze ukabunje muri sheke none uzotera imbere gute. Nyatari ni birefu ni birebi. Ego hama nko kwico nyene muvuge ko musabiki cyane kamwe nk'abakinyi ngorane nyinshi muvuge ko ziva kuri management canke namwe hariho bimwe mutaruzuza neza. Ibintu biva ku buryo. Yes. Biva ku buryo. Uburyo wari wakivuze. Jewe urabona mfise amafaranga ndagisubiremo. Yes. Nushaka nkaja kuba gabasha. Nimba ari mu nyamanoko. Sawa. Nimba ari hare hejuru ku mutumba. Mugabo nkavuga ati aha ndahantu. Yes. Atabru ihari atandura ataki shatse gukina ndagenda nkicaje musi y'igiti nta kibazo ngakina tanduru nk'ibyaga duko nshaka hama ibyo wanje ndabihejeje cyanigira kuryama nka medita. Ego hama ikindi kibazo nk'umukinyi wa comedy umenya gute ati iki gihe nkwiye gukina ikintu ikiniki kuko ndabona kuri video musanzwe mupostinga kuri The Free Show izina ziriya ugiye kwanariza umuntu bica bibonekana nko kumenga zirajanye n'ibihe tuba tugezemo mubigenza gute kugira mumenye ati harakenewe gukinwa ikintu ikiniki. Hama ni vyiza cyane kugira ngo dukine ibintu bijanye n'ibihe tuba turimwo turiyumvira ivyo tuko turakora tukaraba ibihe turimwo tukaraba eske mu mibereho ya misi yose abantu babayeho gute basaragoringa gute abubatse bimeze gute kuko ni ibintu tubamwe nyene turabibona twenye turabona ati biye bimeze uku rero tuza tuvuga tuti kugira ngo iki gishiki yuyo ntikize gishikire nanaka efo yuko habikorose rigenda gutya reka tugicishe mu vyiyumvira abantu bazotwenga bakaraba abantu bazovuga ngo bimeze uko mugabo ubutumwa bushikira abantu benshi. Nashene cyane aho abantu usanga dukunda ibintu tuvuga yuko biduha vibe biduha gutwenga. Ndego kuko ntuzovuga ngo ntibabonye impanuro Facebook ikundwa n'abantu benshi kandi ukashize kuri Facebook
ari umugabo usanga ariko akubita umugore Yes. uca usanga ariko avuga ati akantu ko ndakabonye inyigisho niyi reka ndabihagarike na cyane ugasanga umuntu aciye akora inyigisho nziza cyane najya hasa ryanje ngiryo riraje yego nubwo ko bikora cyane ariko bane savyo ariko rwovuge ko baje bacerewe ihasa ryanje yo Pepe ikazagiye you have a seat come on here ingo ngahasha nka defisho twavuga ko ari hangiro ryiza novuga ko mufise yego hama nico musaba na cyane nk'abakinyi ba komedi nico musaba ko bariko badukurikirana ngo basaba iki bo ikintu dusaba ku bantu badukurikirana nuko bogira subscribe bakabisangiza n'abagenzi babo baba bari ngaha canke abatari ngaha abari ngaha mu gihugu canke abatari ngaha mu gihugu bumva bakavuga ati reka dukore ibi bitubutse neza yo hewe wajesha na cyane wari umusanzwe mukorana muri The Free Show ego tume nikaze tumusaba abaramutse ndaramukije abakozi bariko baratwumviriza ego bo ndaramukije abakunzi bariko baratwumviriza ivyuma ntibisezerana imodoka yanje yari yangoye bangonze inyuma urumva bicawe bisaba yuko manza gufata nyene plaque ego ndayisiza ahantu nyene bariko barabitunganya je nza kugenda siranzi cindiya yego ubwo ntibamuriye akinyuma akakinyotera ariko oya bangonze inyuma akakinyotera bagonze inyuma ego bagonze imodoka inyuma bagonze imodoka yego Ego twana mu kiganiro na mugenzi wawe yatubwiye byinshi ko musanzwe mukora sinzi yuko namwe hari cyo mwoshobora kongera ko nubwo tutari abanze yidondore kwaje yondera abikora dukurikirana ego muri kumwe na Sukari Le Comedien ministre des affaires compliquées de travaux inutiles abantu barabakera ego bo nukuvuga rero ndumukomedie nsanzwe mpina kuri channel TV online yitwa The Free Show mugati mu iwacu yitwa Ntare plus de 157 team sawa ego iyo team Ntare plus de 157 team muvuga yuko uko mukina muri The Free Show no mu iyo team nyene mubandanya mukina kujya nyene twe tubana dukina uko nyene kweri gusa nyene kwera hari umwe agwaye turamaze n'isomene tudakora hari umwe agwaye urumva bica bisaba ko tumurindira muri bwa bumwe nyene ariko ibikorwa birabandaye yego gusa turafise umuntu ariko aradufasha muri bimwe nyene yego ko yavuga ngo ibyuma ntibisezerana n'ingwara ntizisezerana urumva umuntu agwaye na nyina bitahura ni nkuko yoshobora kugwara urumva aca yihangana ntatwe ntabari twebe gusa arazi yo dukome tugiye ku kivi turatwika tugahita twimanukira nuko regana cyane iyo oye Ntare plus de 157 na The Free Show mu bisanzwe ni bimwe kuko duvuze The Free Show niyo kwa prodinga ko ama video iyo Ntare nayo ni equipe tuvuze ati tugende muri repetition tugiye kuri scene nuko biba bivyifashe niko biba bipanze hama mu iyo Ntare de 157 nta bindi bintu musanzwe mukora keretse gukina comedy byonyene sha nambare akadiri kwera ugombume kampe nzogakora abantu barabahera birumvikana maze nta bindi mukora nka je nsanzwe ndi mu electricien mbo bashi ibindi nibiki ni byinshi nkora urumva je umpaye akadiri nkavuga ati no musikarampa ibiharage je ni mujisho none nama n'umu electricien nkavuga ati ndakeneye umuyeda za kumfasha uyu nkabanze yuko ari muhira ryamye none no musiga namubwira ati ngo tuje guca 200 wa muhungu none turi hasi urumva none numva ko cibaye none Ntare ya indiri Ntare nyene iri hajya ego tunabashimira cyane aho twovuga yuko mwahombye kandi natwe twahombye cyane kuba mwashyize ku musozi w'ikiganiro ariko twizire ko hanyuma bikunze tuzobacuma ko kandi cyangwa tubasange je nibaze ko ntahombye muganzanje yahambere kandi byinshi yabibabwiye natwe twabahombye urabona ko yishimye sinibaza ko mwahombye kandi mwamaze kumbona nababwiye yuko imodoka ntizisezerana mu bangonzi inyuma urumva ni hatari anacenza n'amaguru n'ubu ngoma ncenge ndakora abaho bangongeye kugira ndayuko imodoka bayinkorera canke silence ndi
sana yahasize umutima kandi mwihangane cyane sawa nta kibazo murakoze tubasaba uko muri babiri musezere akajambo kisozera kiganiro abariko baradukurikirana tanga urusezere shanshuti yanje ndasezeye abariko baratwumviriza tubasaba yuko muza murakurikirana ino TV online kuko ibaha ibintu byiza kandi ku mwanya ego AS TV iri ku mwanya kabisa muze murayikurikirana mureke kuyibanira mukunde n'ibyacu murakoze bagende no kuri The Free Show bagende no kuri The Free Show hari utuntu rehero nashe namba washwanye ucutangura kuturatera inkuru nashe ukatangura no gutwenga kabisa ego hama kajagari reka nanje ndamushimire hama reka ndabasezere namwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro kuri ASTV ndabasezere namwe bwe mwariko murakurikirana kino kiganiro kiraza guca no kuri The Free Show cyongere gice kuri ASTV hama mvuga ati mwibuke kugira subscribe mugire like na share musangize n'abagenzi banyu bamwe twita aba diaspora abandi bose kugira ngo naho butaha ndibaza tuzobanguka hanyuma ego merci beaucoup tunabashimira cyane kwa mwaduhe kano kanya mwaduzira kanya imana ibahezagire mukama bazigame namwe bagonze inyuma imana ishishikare kubazigama ibaye kwihangana oya nibangonze inyuma bagonze imodoka narimwo inyuma nibaza hanyuma bizoshikara bigenda neza ego dushishikara dushimira n'abari kubadukurikirana kuri AS Studio TV tubashimira cyane kwa bashisemo gukurikirana iyi channel yacu na cyane tubasabira like share subscribe ndetse na comment badusha bavuze kubatumire buno munsi badusanzwe dufise ego banasimbire cyane no kuri The Free Show barabe impano zitandukanye z'abajene z'urwaruka na cyane aho tugerageza gukoza impano za hano mu gihugu iwacu so rero tugushimire ariko twibutsa kandi kugira share canke partage ku bagenzi bawe kugira nabo nyine bashobore kumviriza cyane ndetse banarabe kino kiganiro na cyane muri bwa bumwe na cyane muri bwa rukundo imana ishikare kubazigama merci beaucoup ciao